Nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Shalom shalom. Kaze na karibu kuri TV Munezero. Uyu munsi dushatse kuganira ku ndwara noyita nk'indwara. Indwara yitwa voyeurisme mu kinopfunofu. Ni indwara abantu benshi barwaye. Ni indwara iri mu bantu cyane cyane mu bantu baba papa mu mbabarire. Tubanze tuganire kuri iyo ndwara. Ni indwara yo kwitegereza cyane abantu abamama murabizi, mbega abantu bose iyo ndwara barayizi. Nk'umuntu akagucaho ukamukurikiza amaso ugahakwa no kuga. Turabye neza abasore iyo ndwara bayifise, mbega kuri bo sino bita kari indwara, kuko Imana yaremye abantu b'abasore ngo ishyira abakobwa ku isi kugira ngo bahitemo abo bazobana. Rero nko ku bantu baba baramaze guhitamo abo bazobana, sinumva ukuntu aguma yitegereza abantu, aguma yitegereza abamurengana cyane cyane b'abakobwa n'abadamu, kandi yaramaze guhitamo. Ngira ngo abantu benshi murabibona, uri kumwe n'umuntu muri kugendana gutya ukabona umuntu amuciyeho agumya muraba gutya, umuntu yarakoze accident, yaratwaye imodoka, umudamu amurenganye gutya aramuraba asanga yabaye nk'ukata imodoka ayikubita ku rukuta. Nshatse rero tuganire kuri iki kintu no kwita nk'indwara, kuko ariko hari n'abantu mba mbona ko iyo ndwara bashobora kuba aribo batuma ibakaranda mu bantu. Aha ndafise abantu turi kumwe, ndafise abatumire, nshaka ko bagira icyo bavugaho, turabe ikintu gituma iyo ndwara iguma iba. Impamvu tuvuga ko ari indwara nuko akenshi ikwegera mu bibi, niyo mpamvu twita nk'indwara. Ariko ku basore hoho simpamya ko turaza kubivuga naho byose, ariko simpamya ko ari indwara kuko abasore baba bagihitamo. Ariko nk'abapapa baba baramaze guhitamo bubakana, kuri bo navuga ko ari indwara. Mumbabarire, muzovuga muri commentaire ko mubyumva, ariko mba numva ko ari indwara, ariko ifite ikiyizana. Turabire hamwe rero nuko iyo ndwara yohera mu bantu, kuko akenshi gusha no mu cyaha, kuko turabye neza dusanga kwifuza k'umuntu, wifuje nk'ikintu cyangwa niyo uraba umuntu gutyo uramuvugaho ukamukritika, kandi nabyo ntago Imana ibikunda. Rero reka duhe abashyitsi turi kumwe twatumiye, barabanza babidondoreho gatoya, ubundi tubanza tuganire neza, tuvugane kuri icyo kintu. Ndazi umuntu wese iyo icyo kintu amaze kukibona mu bantu, turabira uburyo cyovaho kigahagara cyangwa kikagabanuka mu bantu. Karibu. Baramukije, jewe nitwa Sindikubwabo Jean Bosco, ndi umupapa, ndubatse, isi umudame umwe n'abana 3. Yego murakoze. Rafise n'undi mutumire, mukozi w'Imana dukunda cyane, mukozi w'Imana. Hari n'ikindi kiganiro twakoranye, baraduha inyigisho zimeze neza, baradusigurira. N'ubu twongeye kubikora kuko twumvise ko buzuye ubumenyi bwinshi, kugira bagire icyo badufasha ku kijyanye n'iyo ndwara turi kuvuga. Karibu mukozi w'Imana, bidondorere abadukurikira. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amazina yanjye ndi Revera Pasiteri Miburo Cyrille, ndubatse, bise umudamu umwe n'abana 8. Nkaba nkorera ku ishengero Golgotha rikorera mu Kinanira ku Musaga ry'Icumi nimero 32. Mwabyumvise neza uko kuntu ibyo bintu bisamaza abantu, bibakwegera n'ahandi hantu. Genda hamya neza ko tubaye nk'abantu babasha kuko akenshi abasamara baraba uko nguko, usanga arimo araba umuntu utambaye ngo yikwize. Niko nabibonye, cyangwa hari undi muntu yambaye ukundi kuntu, mbega mwabwiboneye muri karya kantu katambutse, ukuntu urya muntu yitegereje, urya muntu mwabonye n'inyambaro yari yambaye. Hama nkaba nagira ndakubaze Bosco, mbe nkawe urubatse, ufise umutandukanye, mbe nk'abo bantu bamaze kubaka baguma bitegereza abo bantu, wowe wumva ari byo canke wobahanurike? Jewe ikintu cya mbere nobanza kuvuga nuko twese dufite amaso,
kandi akamaro k'amaso no kuraba. Yego. Ijisho rero burya riraba ibyiza rikaraba n'ibibi. Burya iyo ijisho ribonye ikintu cyiza rirakiraba kandi rirashimika. Hari n'ahandi wavuga ati uwo wabonye muri ville yari karagenda ari kuri vora hanyuma yabonye dama mu kiruhande amuhanga amaso ari kuri vora eje kwikangura yanagize accident. Rero ibyo jico noca mbona cyihuta ubwa mbere murumva nyirabayazana nini ko wundi yakoze icyo yategereza gukora yaravye ariko nyirabayazana ni wa wundi yiyambitse uko adashaka ibihimba byiwe. Burya ibihimba by'umuntu byasaba yuko agenda byanikira uko yishakiye, ko abagabo twebwe turafise muri kamere z'iwacu turafise attirance, turafise ibintu bitwati natwebwe turavye hari igihe turaba ugasanga nyene nuko agatima mpanuzi kaguma kakubwira ati naho uraba wibuke ko hariho isezerano wasezeranye, ariko kuraba ba bantu rero abo bantu biyambika uko bishakiye, abo bantu bigenza uko bishakiye bakibagirwa indero runtu, urumva ko rero ba nyirabayazana aba badamu. Mbega none ko abagabo twebwe twarara ujya mugabo nawe yiyambitse uko ashatse, we bamba ujya mudamu wewe yiyambitse uko ashatse, wewe ariko arashaka kugira ese ntiyubatse wewe bya bibazo mwawe tubagije ngo abagabo ngo turaraba tugahonoka tukaherayo, wewe ntibyari kumuraba. Ubwo rero icyo nobona nuko ubwa mbere ho abadamu bo kwambara bakikwiza, kuko ibyo bintu niba biraba neza niyo twarabira kuri bashiki bacu bavukanye b'abayisilamu barambara bakikwiza. Abayisilamu niyo yoba ari kizungerezi ari ngaha ari karagenda nta muntu aramuraba kugira yaho asanga ariko aragonga impangu z'abandi yategereza kuba ari kwivura. Kuri rero abamama n'inkumi aho muri aho turi ikebuke tumenye kwisuganya, tumenye yuko ibyacu imibiri yacu nitwashyira ku karubanda bazoraba bose bazirabira kandi sagateka. Uratubwiye ibintu byiza kandi bikomeye, uratubwiye amaso ngararaba akaraba ikiza n'ikibi. Nje nari nkubajije mvuga ati mbe nkamwe mwamaze guhitamo kuki mugenda muraba, ariko nawe uciye usigurira neza ati naho turaba hari abantu barengana batikwiza, ugasanga rero ijisho ryagiye kumuraba kuko ijisho ntago ryimirirwa aho riraba. Urakoze cyane uradusiguriye neza. Uvuze ku kintu cy'abayisilamu nukuri tutabeshanye abayisilamu barikwiza, icyo kintu baragikora barikwiza neza. Rero mbona ko duciye tubandanya mbona ko nukuri umuntu wese abantu abadamu n'abakobwa tugiye twikwiza nk'abayisilamu menga icyo kibazo cyohera mu bantu cogenda kigabanuka, kuko wamugani ntago abagabo boca bajya kuraba guce cyangwa abasore wambaye neza ukikwiza. Urakoze cyane kusigura uduhaye. Reka tubaze n'umukozi w'Imana atubwire icyo abyumvaho, mbe nk'abo bantu bambara ntibikwiza. Kandi mu mashengero baba mu mashengero barazamo ukabona araje agiye hari ahantu nagiye gusengera mbona umukobwa nyine yambaye ikanzu iciriye hano agiye kuririmba kuri aritari kuri mpuza hejuru nyine kuri podium agiye kuririmba. Iyo nyambaro idakwiye, iyo nyambaro isamaza abandi bantu, mbe umwe ntacyo mubivuga. Murakoze cyane kuri iki kiganiro cyiza kandi cy'inkoramutima. Muramuze muti mbega abagabo ko baraba abadamu n'abigeme amaso agaherayo, ugasanga rero benshi tumaze kubona ntabwo ugongwa n'imodoka bivanye kuraba fisi ibishinga ntaye n'ibyemeza. Rero n'uwo batwugongera kuri 12 imodoka imupfungirako kubera ariko aritegereza uwo mukobwa nyine yasabaye umukobwa nyine karatambuka nabyo byiwe akaraba n'akahudu yari yambaye, bica bituma agomba kugongwa. Rero ni ikibazo gikomeye cyane kuko abarundi n'abarundikazi twarataye akaranga kacu.
uvuga ngo abamama abigeme mwarataye akaranga. Ibi abanyamahanga baraje batuzanamwo imico y'iwabo, duta akaranga kacu, hanyuma dufata imico y'abanyamahanga. Nico gituma iki kibazo ari kibazo gikomeye cyane. Dusomye hariya mu ijambo ry'Imana Matayo ibice 18 murongo w'indwi, aravuga ngo isi izobona ibara kubwo ibitsitaza, kuko ibyo bitsitaza bitazobura kuza, ariko uwo muntu azana igitsitaza azobona ibara. Amen. Amena. Turumvise n'ijambo rirabivuga yuko umuntu azana ibitsitaza azobona ibara. Ngomba rero mvunira akagohe mwaba mama, mwabigeme, nubwo muvuga ngo twige twarubatse, mbega muraba kubera iki? Imana yaduhaye amaso kugira ngo tuyaranishe, kandi urupfu rw'abagabo ruri ku maso. Rero bivuga ngo mwebwe murakwiye kujya hamwe mukarayo mvuye mu nzu mukabona inyambaro mwambaye iyo ariyo, kwitaza kudutsitaza nitwabaraba. Umwene data yavuze yuko abayisilamu bambara bakikwiza. Nukuri uko nukuri gutagabanije, bambara neza barikwiza. Nico gituma atamuntu azogendera arabaraba imisaya ihereyo, kubera iki? Barikwijije. Rero natwe igihe tugezemo cyangwa ibihe tugezemo, uri kurahanura abigeme wabwira ngo ngo wavuye ruguru, wowe wa ruguru, ngo wowe ngituma wambara uko ngo wa ruguru. Ariko nagomba ndababwire ngo nta nyambaro ya ruguru niyo mu gisagara ihari, no kwambara tukikwiza. Abamama mwikwiza, abigeme mwikwiza. Nukuri y'amaso yacu ntazosubira kubaraba, ariko n'ubundi niyo mutikwiza amaso yacu azoguma baraba, kandi abazogongwa bazogongwa. Niyo mpamvu hacanga umuntu ubusambanyi, ukabusanga umuntu kubera ya dayimoni iri muri wa mama cyangwa mu mwigeme arayapetse muri seruvo iwe, hama mwijoro ya dayimoni kaza ugasanga mu cyaciki cy'ubusambanyi. Kubera iki? Kutikwiza. Ico novuga rero nuko twogarukana ya nyambaro ya kera, tukambara tukikwiza. Abamama mukikwiza. Mugabo nagomba ndabwire ngo nimwambara dimetikira y'amazi, bakabona ya maribori, bakabona za ntege zanyu, bakabona bya bindi, nukuri bazovuga bati aba bantu nibatureka kuraba. Kubera iki? Bazoraba bivanye ibyo ikwaraba, kuko nimwambara neza nabo y'amaso azogarukira hafi, kandi ijisho iraba ibyiza karaba n'ibibi. Ibyiza rero nuko mwo kwambara mukikwiza. Duhanurane mwishengero tubivuge, byanka bikunda tubivuge, hanyuma abazovyumva bazobikurikira. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo abazana ibitsitaza barakora, kandi ngo bazobona ibara. Rero mwaba mama mwabigeme nimutikwiza, nukuri ijambo ry'Imana ryavuze ukuri, bazobona ibara, kuko batsitaje benshi, bishe benshi, kandi basambanije benshi. Kubera iki? Utikwiza. Iciza rero nuko tuhanurana, abakozi b'Imana tugahanurana, amashengero agahanurana, abaririmbyi bagahanurwa, abavugisha bagahanurwa, abakozi b'Imana tugahanura, kugira ngo byukuri akakaranda iyi ngwara ikunde ituzwe burundu, kandi birashoboka hamwe no gusenga. Imana ibahetse. Revera Pasteur, muratubariye amagambo meza, muraduhanuye. Ni ukuri aho abamama bari n'abakobwa babyumvire ko igihe tugezemo ni igihe kigoye ngo cyo kujyana na vision, ariko tureke gutakaranga kabasokuru bacu barikwiza bakambara neza. Ariko ubu ngubu harabugenda ugasanga nyine bambaye ukuntu, bigatuma umuntu niba n'umuntu w'umupapa ataragamije gukora icyo cyaha, byonyine abonye uwo muntu arifuje kandi abaheje gukora icyaha. Mugerageze. Yewe aho muransiguriye neza, ubundi najyaga niyumvira ati mbiye nk'ababa bamaze kwitamo baba barabiki, ariko nabyumvise ijisho ntiritangirwa, usanga warabye
usanga warabye. Rero ni ukwisubiraho ku bakobwa n'abamama mukamara mu kwikiza. Umufaransa niwe yavuze ngo icy'agaciro kiranyegezwa. Ego icy'agaciro kiranyegezwa. Niba wagiye werekana amaguru yawe, werekana umubiri wawe, bisigura nta gaciro wabihaye, kubera ko uzarabe iyi miduga itwara amahera ku mabanki ikoze ukwayo, igenda iri haba escort, uzarabe inzahabu indari yabona inzahabu bagenda bayishize hejuru, nta na hamwe barayinyegeza, bayitwara ahantu hinyegeje, bisigura ni y'agaciro. Rero twiha agaciro tubashe kuba twagenda duhishe imibiri yacu, kuko imibiri yacu ni ishengero ry'umwami. Ikindi niba uri umumama, uwo mubiri wawe n'uw'umugabo wawe mubakanye, reka kugenda wereka abandi. Niba uciye ku mwana abone icyo akagura umugabo wawe yarakwiye kubona, cyangwa ahandi hantu umuntu yarakwiye kubona ari umugabo wawe gusa, aho habonwe n'umugabo wawe gusa, apana kugenda uhereka abana inkoko iguciyeho, ikintu cyose kiguciyeho kigaca kikubona. Gerageze kwikwiza no mu mashengero, bagerageze guhanura abantu babo, abaririmbyi kujya kuvuga intuza, usanga yambaye kuntu abantu niwe baguma baraba. Mugerageze muhanurane. Ni ukuri murakoze, muratubwiye neza uburyo twagenda twitwara, uburyo nako karanda kashira mu bapapa, kuko abantu bose tubonye ko bambaye bakikwiza nk'abayisilamu, nibo twafatiyeho urugero, barikwiza vraiment. Nama nababonye barikwiza, ako karanda kagabanuka mu bantu. Murakoze rero, ni ukuri ngira abadukurikiye nabo bazagira icyo babivugaho, kandi ibi tuba turi kuvuga nubwo ini impanuro nziza, tuba turimo duhanura abantu kugira ngo ibintu bigende neza. Rero muzagira muvuge muri commentaire ko mubyumvise. Abo bapapa nabo bagenda bakebuka nabo bagerageze kwisubira, kuko ijambo ry'Imana ryavuze ngo ibitsitaza ntibizabura kuza. Naho turi kubivuga ntibizoca bivaho, ahubwo abapapa nabo bagerageze abirenza amaso, ntibimutwara umwanya. Naraba gutya kubise kude akabona umuntu atambaye neza, avuga turiya yagiye yereka abantu bose, nta birasibya agaciro. Iby'agaciro nibyo uwo mutambukanye wanje, n'ibyuyu n'uyu. Kandi n'abapapa muhanure abatambukanye banyu. Byari ahantu nagiye kwa muganga, ndabona umuntu w'umupapa ari kumwe n'umudamu wiwe, yambaye ukuntu nyene yari afise imbanyi. Naramwumve ndagati none nk'ujya mwana mama we yambaye kuri yabimeze gute. N'abapapa hari abo biryohera, ariko umenye ko iyo mibiri berekana uba ubyeretse ibyagakwiye kurebwa nawe gusa, ubu utumye umutambukanye wawe byereka abantu bose. Ego hama rero dukomereje aho, mugire akantu mwabwira abadukurikiye. Murakoze. Jewe cyumbandanya nsaba yuko abamama n'abashiki bacu nkumi ko subira kuri yandero ya kera, tukamenya kwambara tukikwiza, kuko nitwikwiza abamama bacu nibikwiza, abashiki bacu nibikwiza, abana bacu nibikwiza, bya bitsitaza batubwira rya jambo ry'Imana ryatubwira, aho bizozanana, ahantu namwe bizozanana. Kandi uzosanga ukuri isi iryoshe, n'ayamagisida bya bindi byose byociye biza ku ruhande bizozanana. Yego murakoze. Murakoze cyane. Umukozi w'Imana nawe ubura pasteur agira icyo tubarira. Murakoze cyane. Dushimye kuri kiganiro. No kuvuga yuko ni kimwe nyene dataje kuvuga, nitwa tukagira impanuro, tukahanura aho dutuye, aho umuntu wese atuye agahanura, mwishengera agahanura. Nukuri ibi bizoteba bihere, hanyuma bya bitsitaza bihere, bigabanuke, abantu baje ku murongo mwiza. Rero icyo novuga nuko buri muntu wese aherereye yokwigisha, yogerageza kuvuga akurikije ijambo ry'Imana, kandi Imana izogenda ibibamwo, bigende birashira bukebuke, umusange byaheze rwose, bani baheze. Amen. Mwumvise impanuro nziza batanze, mwumvise uko bigiye byifashe mu bantu,
rero turakeneye komanteri zanyu n'amasubscribe. Tuzoguma tugira ibiganiro nk'ibi, tuza tuvuga ku bintu biri mu bantu, uburyo byogabanuka bitameze neza, n'ibimeze neza tubigire ku buryo byokwiyongera. Tuza ducishaho ibiganiro byinshi, ducisheho ijambo ry'Imana. Rero mugume mudukurikirana, mugire amakomanteri, like, muparitaje abandi. Shalom shalom, turabakunda.